munsi uri hejuru no munsi wa 29 igenekerezo rya 29 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2025 uhuye kandi n'umunsi wa 29 nyene y'uko ukwezi kwa Ramadhan, ukwezi kweranda, ukwezi kwa mafungo, ukwezi kw'impuhwe, ukwezi ko kwiyegereza Imana. Umuryango w'abayisilamu ku rwego rw'igihugu Komibu mu biro by'uburongozi bw'uwo muryango twaramutse twifatikanya n'abana b'imfuvyi kugira ngo ejo ku uwo munsi mukuru aho bukera canke hirya y'ejo Imana ihadushikanye n'abazobe bashajije bapendeje basa neza aho dusangira umunezero. Twambitse abana bashika 1000 mu gihugu c'u Burundi muri ntara, muri ntara zagutse hagiye hacaguwa igitigiri ku buryo muri Burunga hashoboye kwambikwa abana 150, muri Bujumbura yagutse hambikwa abana 220, ahama muri Gitega hambikwa abana 150, ahama muri Butanyerera hambikwa abana 180, muri Buhumuza hambikwa abana 300. Nivyo bitigiri byambitswe abana b'imfuvyi badafise amikoro kugira ngo nabo ejo baze basangire umunezero n'abandi bana bafise abavyeyi. Ibyo rero ni igikorwa dusaba ko abantu bose babona ibikorwa nk'ibi by'iyobokamana bugerageza kuza bagarukira ku miryango y'abantu aho nikora bacane cyane imfuvyi kugira ngo nabo bazuze barashaza nk'abandi. Twagomba dushimire abagira neza bose bitanze mu kugira ngo iki gikorwa gishobore gutungana. Dusaba n'abakunze kuba babihagarariye kubikorana ubwira n'ubwitonzi kugira ngo abana banezerwe muri iyi minsi mikuru. Mbonero n'akaryo ko kwipfuriza umunsi mukuru mwiza mweranda abayisilamu bo mu Burundi n'abayisilamu bo ku isi yose nzima. Duhoza n'imiryango y'ibihugu biri mu maganya y'ingwano, Imana ishobore kuborohereza ibihugu byabo bironke amahoro n'umutekano no mu yindi myaka ikurikirana abazo bari mu munezero. Twongera tubonaho n'akaje ko gushimira leta yacu y'u Burundi atako itagira mu kugira ngo iminsi mikuru nk'iyi ize iraba mu mahoro n'umutekano kubera ko atamahoro n'umutekano ibyo byose ntibishobora gutungana. Twagomba rero twongere kandi dushimire n'abayisilamu bose mu gihugu cyacu cy'u Burundi bagerageje kwifatikanya n'abantu aho nikora haba mu gutanga ibifungurwa. Twarabibonye hari abaduciyeko hari n'abataduciyeko, tubasabira ku Mana mushobora byose ibahezagize imigisha yayo iva ku Mana. Mbere twongera dushimira na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ku kuntu ubwa mbere badukoreye igikorwa c'iteka mu ntango. Umuryango umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yashoboye kudufasha araza kudukubitirako mbere ndetse no mu gusozera muri iyi minsi y'ugusozera umukuru w'igihugu nawe kandi asharamwira kandi aza kudukubitirako. Ibintu rero byerekana yuko twosaba abayisilamu aho bari ariho hose kwamana ntajye bariko baritaho gukurikirana ivy'igihugu, kuyoboka inzego ziba zihari mu byo duhamagarirwa kugira ngo tworoherwe natwe kuza turashobora gushika ku ntumbero igihugu kiba carihaye. Inje nzaba abayisilamu gukura amaboko mu mpuzu kandi mu gukora ibikorwa byo kwiyungunganya kugira ngo natwe ejo canke aho bukera tuzobe mu batanga turi muri babandi basabiririza.
mu nkundire rero dusozerere ngaha. Imana ibampera umugisha, turabifurije umunsi mukuru mwiza w'Eid. Imana ibampera umugisha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.